Muy buenos días mwaramutse a todos los que están reunidos mwebwe allá mwese mukoraniye en Medellín, hariya muri Colombia, Medellin, Colombia, junto al misionero hamwe Miguel na Bermúdez missionnaire Marín Miguel y Bermúdez todos los Marín, ministros bakozi b'Imana de bose los diferentes lugares de mu Colombia, bibanza bitandukanye byo muri hermanos y Colombia, hermanas, bene data n'abashiki bacu, y también los que están conectados a ndetse través n'abihuje del natwe satélite biciye kuri Amazonas satellite o Amazonas Internet. canke kuri internet. En esta ocasión de hoy, Muri kano sábado kanyu uyu munsi kuwa 20 de mayo de gatandatu este 20 año z'ukwa gatanu mw'uno mwaka wa 2023, 2023, nos dice en el libro del Apocalipsis, turabwirwa mu gitabo cy'ivyahishuriwe el Yohana capítulo mu gice 7, c'indwi verso 1. murongo wa mbere. Después de esto vi Hanyuma a 4 y'ivyo ángeles mbona en pie sobre abamarayika los 4 bane ángulos de la bahagaze ku tierra, mfuruka zine que z'isi detenían los 4 bafashe vientos de imiyaga la ine tierra yo ku isi para que no soplase kugira viento ngo alguno ntihagire sobre umuyaga la tierra, uhuha ku isi ni canke sobre el ku mar, kiyaga ni sobre canke ningún árbol. ku giti Vi cose. también otro ángel Kandi que subía mbona de donde umumarayika sale el sol wundi aduga y ava tenía el sello del Dios iburasirazuba vivo, afise y ikidomesho clamó a c'Imana gran voz nzima, a los 4 asemera ángeles n'ijwi a rirenga quienes se les abarira había dado b'abamarayika poder bane para hacer bahawe daño, konona isi de hacer daño a la n'ikiyaga, tierra y al mar, diciendo: ati no hagáis ntimugire ico daño mugira isi a la tierra, ni al canke mar, ikiyaga ni a los canke árboles, ibiti, hasta que hayamos tutaradoma sellado sus frentes ikimenyetso a mu los siervos ruhanga de nuestro rw'abagurano Dios. b'Imana yacu. Y hoy el número de los Numva sellados, igitigiri c'abadumweko ikimenyetso ngo ni 144,000 ibihumbi 144 sellados de todas las tribus de los abadumweko hijos de Israel. ikimenyetso bo mu miryango yose De la y'Abisirayeli. tribu de Judá, Bo mu muryango wa 12,000 Yuda sellados. bakidomweko De ni la ibihumbi tribu de 12,000. Rubén, Bo 12,000 mu muryango wa sellados. De la Reyubeni tribu ni de ibihumbi Gad, 12,000. 12,000 Bo mu sellados. muryango wa De la Gadi tribu ni de ibihumbi Aser, 12,000. 12,000 Bo mu sellados. muryango wa De la Asheri ni tribu de ibihumbi 12,000. Neftalí, Bo mu 12,000 muryango wa sellados. Nefutali ni De ibihumbi la tribu de 12,000. Manasés, Bo mu muryango wa 12,000 Manase sellados. ni ibihumbi De la tribu de 12,000. Bo Simeón, mu muryango wa 12,000 Simeyoni sellados. ni ibihumbi De la 12,000. tribu de Leví, Bo mu muryango wa 12,000 Lewi ni sellados. ibihumbi De 12,000. la tribu de Bo mu Isaacar, muryango wa Isakari 12,000 ni sellados. ibihumbi 12,000. De la tribu de Bo mu Zabulón, muryango wa 12,000 Zebuloni ni sellados. ibihumbi De la 12,000. tribu de Bo mu José, muryango wa Yozefu 12,000 ni sellados. ibihumbi De la 12,000. tribu de Bo mu Benjamín, muryango wa Benyamini 12,000 badumweko sellados. ikimenyetso ni ibihumbi 12,000. Y en el Ndetse capítulo no mu gice 14 del libro del ca Apocalipsis, 14 mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, los vemos allí ya aho turahabasanga sellados bamaze kudumako en ikimenyetso el monte ku de Sión. musozi wa Siyoni. Vean, Murabe verso 1 en adelante murongo wa dice: mbere ukabandanya haravuga ngo después miré y aquí el cordero kandi mbona estaba umwagazi de sobre w'intama el monte de ahagaze ku Sión, musozi y con Siyoni él ahagararanye n'abantu 144,000 ibihumbi que tenían el 144 nombre bafise de izina él ryiwe y el de su padre n'izina escrito rya en la se frente. yanditswe mu ruhanga Y oí rwabo. una voz del cielo Numva ijwi como rivuye estruendo mu de ijuru muchas aguas nk'iry'amazi y menshi como asuma sonido de un gran kandi trueno, nk'iry'inkuba y la voz ituragara que oí cane. era como de Kandi iryo arpistas jwi que numvise tocaban sus ryari arpas rimeze y cantaban nk'iry'abacuranzi un cántico bacuranga nuevo inanga delante zabo, del trono y baririmba delante de los indirimbo 4 nsha seres imbere ya vivientes ntebe y de y'ubwami los ancianos, n'imbere ya vya y nadie binyabugingo bine podía, n'aba y bakuru. nadie podía aprender Nta el muntu cántico yashoboye sino kwiga iyo aquellos ndirimbo atari bamwe ibihumbi 144,000 que 144 fueron redimidos bacunguwe de entre los ngo de la tierra. bakugwe mw'isi. Estos son los que no se Abo contaminaban nibo con mujeres, batandujwe n'icitwa umugore, o sea, iglesia, ni ukuvuga ngo pues amashengero, son vírgenes. kuko Estos babaye son los que siguen nk'inkumi. al Cordero Abo por nibo donde quiera que va. bakurikira wa Estos mwagaza fueron ahaja redimidos hose. de entre los Abo hombres bacunguwe con mu bantu primicias para kugira Dios ngo y para babe el Cordero. umushuzo ku Mana Y no de kuri sus wa bocas mwagazi. no fue hallada Kandi mu kanwa mentira, kabo pues son sin ntihabonetsemwo mancha ikinyoma, delante nta del trono gasembwa de Dios. bagira imbere y'intebe y'ubwami y'Imana. Las tribus de Imiryango Israel. ya Isirayeli, Pueden tomar asiento, por favor. murashobora gufata ivyicaro vyanyu Pequeña plática que tendremos. muri iki leeremos kiyago gito tugiye kugira dusoma imirongo imwe imwe para hano ver kugira ngo turabe en esta ocasión muri kano kanya lo que nos dice ico tubwirwa en este extracto acá nuestro hermano muri uyu William, murongo uri ngaha mwe data William aratubwira mu butumwa la agenda de Dios, agenda y'Imana, los elegidos y abatoranijwe la higuera. hamwe n'umusukoni. O sea, la higuera es Ni kuvuga ngo umusukoni el pueblo hebreo ni representado ubwoko por la bw'Eheburayo, higuera, el pueblo hebreo bishushanywa dice, ngaho n'umusukoni ubwoko bw'Eheburayo bwavuzwe ku w'Imana 18 z'ukwicumi muri 2009 en Brasilia, Brasil muri dice, Brezil. Yaravuze ngo kubw'ivyo rero como el relámpago que sale del oriente nk'uko y umuravyo se muestra urabiriza del occidente, iburasirazuba ukiyerekana iyo así rirengera, será la venida del uko Hijo del niko Hombre. ukuza k'umwana w'umuntu En la kuzomera. agenda de Dios Muri agenda nos habla y'Imana eso
ibyo turabibwirwa kubw'ibyo rero uko niko hazoshitswa ibyo byose bijanye no kuza k'umwana w'umuntu. Isarura turabwirwa mu isarura ko Imana izorungika abamarayika bayo. Ivyo biri muri agenda y'Imana. Kubw'ivyo rero igihe ico gihe kizogera aho Imana mbega niko Imana itereza gukora no kurungika rero ivyo yavuze abamarayika bayo, abaserukizi bayo, kandi ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyera ibiri. Ku rupapuro rwa 32 mu gitabo c'imirongo turabwirwa na Revera William Branham ku gace k'amajana 267 haravuga ngo nuko rero igihe abantu b'Imana batanguye gukoranira hamwe, ngaho hariho bumwe, hariho ububasha, murabona. Kandi igihe abantu b'Imana igihe begeraniye hamwe, ndizera yuko umuzuko uzocuba rero hazoba igihe cyo kunyakugwa, igihe mpwemu yera azotangura kubegeraniriza hejuru. Bo bazoba ari nkehwa n'ivyo, ariko aho hazoba ukwegeranwa gukomeye. Yandika ngo igihe cyo kunyakugwa bingana ukwizera ko kunyakugwa n'ibuye rikomeze imfuruka n'akarongo n'ibihe by'ishengero n'akarongo kerekeza mw'ibuye rikomeze imfuruka. Rero murabe aho ahazobera iki gihe twabwiwe hariya na mwenda William. Ico gihe nicashika c'isarura, arico gihe ubwo hazoba ubwo bumwe budasanzwe hejuru. Yavuze ngo kubegeranya, kwegeranirizwa hejuru, gukoranirizwa hariya hejuru, niko Branham yavuze. Igihe mpwemu yera azotangura kubegeraniriza hejuru ni mu ntambuko y'umunani, igihe cibire ko bezifuruka, aho Imana biciye muri abo baserukizi abo twabwiwe ngaho ko ari ubukozi bwa Mose na Eliya, nibo ikorera mw'ico gikorwa, arivyo biri muri agenda y'Imana. No kuvuga ngo mu mugambi w'Imana harimwo ko hashitswa iri sezerano ry'uko abamarayika ko bazorungikwa kugira ngo bakore ico gikorwa, nuko bashire hejuru muri iyo ntambuko n'ico gihe cyo kuragwa mu mwuzuro, intambuko ubwo aho baronka ukwizera ko kunyakugwa. Mwibuke muri Matayo igice ca 13 aho haratubwira ku mugani w'ugwafu n'uburo, kandi ko azorungika abamarayika b'imbuzi. Abo b'imbuzi ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Rero murabe ingene turabona muri agenda y'Imana ni nka agenda natwe nyene dufise. Turayikoresha umunsi ku wundi kugira ngo twandike ivyo tuzokora mu ndwi yose. Tuba dufise agenda, abantu benshi barayifise. Nuko ngaho tugashira, kuko Imana ni Imana ikorera ku rutonde, muraba irafise agenda nayo. Nuko irashira ngaho muri agenda yayo n'ahazogarukiriza buri muserukizi wese uwo irungika ku isi. Nkuko ku isi ngaha mu banyamahanga, no kuvuga mu banyamahanga ndetse no mu yandi mahanga no mu gice ca hariya mu bwoko bw'Heburayo naho nyene, no kuvuga ngo abanyamahanga n'abaheburayo ahantu hose ku mumbe w'isi, murabe hariho abaserukiza ba ambasaderi, abagira aho bagarukiriza, aho bahereza, hanyuma baheza hagaca haza uwundi, kandi uwo wundi nawe abafise agenda, bafise igikorwa cyo gukora. Muri agenda y'Imana naho twageze muri 2018 mu ntango za 2019, arivyo ari kahise. Turashobora kuvuga kwako kahise nk'ikintu
estuvo en la agenda de Dios. cyari kiri muri agenda Y vemos y'Imana. ahora Kandi claramente ubu rero turabona neza todo mu el buryo propósito bufoboye y toda la ihangiro labor que fue ryose hamwe llevada a n'igikorwa cabo cakozwe kugeza por ngaho medio de su embajador, biciye muri urya el cual muserukizi wayo ari we estuvo en esa última etapa yari muri irya ntamboko ya nyuma y'indwi en la cual iyo nos había colocado. yari yaradushizemwo. Vean, vino con ese Murabe, embajador cumpliendo todas esas etapas hasta la yaje muri mu ambasaderi kugira ngo ashitse iyo ntamboko y'indwi. Aho rero muri iyo ntamboko séptima. Él y'indwi nos decía que no sabía hasta cuándo se yaratubwira iba a ko terminar. atazi igihe izorangirira, Y kandi ya al final del ku iherezo 2018, rya 2018 vemos aho turabona cómo ya esa etapa iba ingene iyo ntambuko yagenda y se iba irasozerwa, abriendo nuko hagenda harugurugwa iki gihe co para gusobekerana que apareciera kugira ngo hagaragare haboneke esa etapa ino en ntambuko la cual iyo el Espíritu Santo mpwemu yera estaría haciendo una labor mpwemu yera yariko barimwo akoreramwo para igikorwa juntar kugira ngo yegeranye akoranirize hamwe arriba, hejuru. o sea, ni iba a ukuvuga haber ese llamado hari kuba uno muhamagaro para subir, wo kuduga, y después del 7 va kandi nyuma y'indwi hakurikira umunani ushushanya ibihe bidashira, ushushanya igihe cy'izahabu, representa ushushanya la etapa en intambuko la cual iyo seremos transformados. tuzohindurirwamwo, kuko Y fue en la etapa número 8 ni kandi hari mu ntambuko y'umunani Jesús, niho Yesu en la yarari cual fue adoptado igihe yaragwa mu y mwuzuro, cumplió el propósito nuko para el ashitsa cual él había impamvu venido a este planeta. yari yamuzanye ngaha ku mumbe w'isi. Ahora vemos Rero que turabona para esa labor yuko kubw'iyi de gikorwa subir co kuduga se requiere un llamado hakenewe umuhamagaro, y se requiere que estén kandi harakenewe los ko ministerios hoba hari ubukozi que estarían haciendo esa labor. ubuzoba buriko burakora ico Ahora gikorwa. vean nuestro hermano William, Rero murabe mwe data William ngaho en este tema que lo muri iki tituló así, la cigwa agenda de Dios, yacise nk'uko ngo agenda y'Imana. nos dice que cuando llegue Murabe ese tiempo, aravuga yuko niyo hagera ico pues, gihe, ¿qué tiene que nuko hacer él? ¿Qué tiene que mbega hacer Dios? niki Pues Imana enviar a itegerezwa sus gukora, ángeles, ni ukurungika abamarayika sus bayo, embajadores, abaserukizi que bayo, son los aribo ministerios de ari Moisés y ubukozi de bwa Elías, Mose na los Eliya, ministerios de los ubukozi dos olivos. bw'imyelayo Ahora sigue ibiri. diciendo allí, Rero abana yavuga ngaha mwe data William, y ahora rero todo eso es ivyo lo que byose corresponde nibijanye a nuestro tiempo. n'igihe cacu. Y comienza a Aca enumerar atangura rero kudondagura allí aho todo lo que para ibintu nuestro byose tiempo, mu gihe cacu. que si lo ponemos a enumerarlo, mira, Dutanguye él dice, kubidondagura, murabe yaravuze ngo y ahora todo eso es rero ivyo lo que byose corresponde para nuestro nibijanye n'iki gihe Los cacu. elegidos, Abatoranijwe como uno. turashobora kuvuga ngo nico tiempo. ca mbere, Los elegidos, abatoranijwe, la higuera, umusukoni, 2, kabiri, la fe de rapto, ukwizera ko kunya kugwa, gatatu, inzamba ya nyuma o gran voz de trompeta, canke ijwi rirenga ry'inzamba, el kane, recogimiento de los ukwegeranwa ko escogidos, batoranijwe, gatanu, tanto de la iglesia del Señor Jesucristo, baba mu ishengero como ry'umwami los Yesu Kristo escogidos n'abatoranijwe del pueblo bo mu hebreo, bwoko que son bw'Eheburayo, 144,000, ari bari 144 de cada- ibihumbi 12 vya buri muryango. Y ahí comienza él, Aho rero we yaciye atangura murabe kudondagura todas esas cosas ivyo bintu byose, que en la agenda de Dios ivyo muri agenda y'Imana, estaría Dios haciendo ivyo Imana izobirika irakora a igihe ese tiempo. hazoshika ico gihe. Sigue diciendo, Bandanya kuvuga, vamos a leerlo corrido. Dice, reka y ahora, tubisome todo eso es lo que corresponde a nuestro tiempo. tubikurikiranya. Rero ibintu byose bihuye n'iki gihe, abatoranijwe, umusukoni, ukwizera ko kunya kugwa, inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ukwegeranwa ko batoranijwe, baba de la iglesia del abo Señor mu ishengero Jesucristo, ry'umwami Yesu como Kristo, los escogidos del ndetse pueblo n'abatoranijwe mu hebreo, bwoko que bw'Eheburayo, son ari 144,000, bari 144 ibihumbi 12 vya buri muryango. el resto Abasigaye de Dios también. nabo nyene n'ab'Imana, ariko hariho umugwi w'abatoranijwe wo ku munsi wa nyuma, ari bari 12 vya buri muryango, 24,000 byo mu bwami bwo mu bumanuko, 12 vya buri muryango, 12 byo mu muryango wa Yuda na 12 byo mu muryango wa Benyamini, Y luego, hanyuma 120,000 220 bo mu muryango bo mu miryango 10 yazimiye y 3 puntos. mu utuburongo dutatu. Murabe ni 24,000
byo mu bwami bwo mu bumanuko, aho harimo imiryango ibiri, umuryango wa benyamini n'umuryango wa yuda, hamwe n'ibihumbi 120 bo mu bwami bwo mu buraruko, aribo barongowe na Efurayimu. Rero turabwirwa mu gitabo cimatanijwe ku rupapuro rw'462 haravuga, nuko rero buri muntu wese akorera ikigirwamana canke agafata umuntu nk'ikigirwamana canke akihezagira nk'uko we nyene bwiwe avyiyumvira mu bwenge bwiwe, ni ukuvuga yuko akorera ibigirwamana. Imana yavuze yuko yaba ari umugabo canke umugore canke umuryango, izina ryiwe rizofutwa mu bantu. Nivyo mbega ni gute dushobora kubona ukuri muri ivyo? Iyo tubonye ingene ibigirwamana vyagiye birakorera mw'ishengero mu myaka iheze ndetse n'uyu munsi, kandi mwiyumvire ingene antikristo yagerageje kuzana ibintu bibi. Ni bande bari bazi yuko Sekibi nawe ategura imigambi yiwe n'amasezerano nk'uko vyagiye biratangwa kuburorero n'abera b'Imana? Yandika ngo Sekibi aravyigana vyose. Icaha niki? Ni ikintu ciza ariko kigoramye. Ikinyoma niki? Ni ukuri kutariko. Ubusambanyi niki? Ni igikorwa ciza gikozwe hatubahirije amategeko. Rero muri ibi byo gufuta izina, ibi mwabibonye mu bihe by'ishengero, ca gikoko ubwaco gifitaniye isano n'amashusho y'abantu bapfuye, cagerageje gufuta izina ry'Umwami Yesu Kristo, cerekana ivyitiriro vya Data, Mwana na Mpwemu Yera. Nico kimwe hamwe na wa muvumo nyene. Neza neza muri ubwo buryo niko babikoze Dani na Efurayimu mu bwami bw'uburyarya bwo muri Isirayeli. Umwiyorobetsi yitwa Yerobowamu niko yabikoze. Reka rero dusome mu bami ba mbere. Ibikurije birakomeye cyane kugira ngo dushireho ishingiro ry'ibintu dushobora kwizigira. Maze Yerobowamu yubaka Ishekemu, umugamba w'aba Efurayimu, abayo. Hanyuma avayo yubaka Ipenuweli. Maze Yerobowamu yivuganya mu mutima ngibire ivyiyumviro vy'umutima wiwe, atereka igihugu kizohava gisubirira kuba inzu ya Dawidi. Yaratinya cyane ko abantu bamuvako. Aba bantu nibakomeza kuduga i Yerusalemu gutangira ibimazi mu ngoro y'Uhoraho, imitima yabo izosubira kuri shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, baheze banyice bisubirire kuri we. Umwami araheza yigira inama, acurisha ibishushanyo by'amamasa 2 by'izahabu. No kuvuga ngo barakoranye kugira ngo bakore ivyo. Abarira abantu aterega birabagoye kwama muduga Yerusalemu, heraba ngize imana zanyu zabakuye mu gihugu ca Egiputa, yemwe Bisirayeli. Maze kimwe agishinga i Beteli, ikindi i Dani. Ico kintu gihindukira abantu icaha, kuko bagenda kucikubita imbere bakarinda bashika no kuci Dani. Bami ba mbere 12:25-30. Mwumvise ukuntu byagenze. Yashize ikigirwamana i Beteli, ahari hari umuryango wa Efurayimu, ikindi naco i Dani. Hanyuma abantu baca baje gusenga ivyo bigirwamana. Ngaha naho rero turi hafi mu gihe c'ikimpumbi. Yandika ngo mu kabaro gakomeye, kandi Imana nubu iracibuka ico caha. Bobo ntibashizweho nk'imiryango. Nivyo, nk'uko yibuka amasezerano meza, inako yibuka n'amasezerano mabi. Ico gituma bagenzi, ndizera kandi buri gihe namye nshaka kugumana n'ijambo, ntitwaye ntiyumviriye ngo byo bimeze gute. Rero bo ntibiyumviriye kuri ivyo, biyumviriye ahubwo ati baraducika byiza. Ariko ngaha muri iki gihe c'ikimpumbi tubona yuko igihe hadonda kugwa imiryango, bo barakuwemwo kuko basenze ibigirwamana. Hari ivyo Imana yari yaciriye ku rubanza. Mbega ntiyavuze kandi yuko yanka abantu Nikorayiti ndetse na wa wundi Yezebeli? Nimwitandukanye n'ibintu nk'ivyo. Ntiyavuze kandi yuko azokwica abakobwa ba Yezebeli akabica, ariko ari gutandukanywa burundu no kugaragara kwiwe. Ntimwizigira ivyo bintu naho vyogenda gute, ahubwo mwitandukanye navyo. Nuko Imana yaravyibutse. Ariko mwabonye yuko amazina yategerezwa gufutwa kubera iki? Kuko mw'ijuru, munsi y'ijuru, nta kimazina kimwe gitunganye bari gushikanira Mpwemu Yera kugira ngo
ashobore kubona ivyo bintu, ariko uko biri kose babikoze mu kwikunda kwabo. Ariko Ezekiyeli mwiyerekwa ryo mu kimpumbi yarabibonye mu rutonde rutunganye muri Ezekiyeli igice ca 48 no mu vyeshuwe 14. Yohana yarababonye mu rutonde rutunganye ari nk'imiryango. Nivyo nuko vyagenze gute? Mwibuke yavuze ati munsi y'ijuru, yandika ngo munsi y'ijuru, izina ryiwe rizofutwa rikugwe mu muryango kubera ko ryari riri munsi y'ijuru, kandi 144 n'ubu baracari mw'urwo rutonde. Nivyo ariko nuko bo bahumishijwe kandi bari bafise kumbure ibimazi vy'ibimasa n'amasuguru y'impene. Rero murabe we yafuse izina munsi y'ijuru, yandika ngo munsi y'ijuru. Ariko kubijanye n'abanyamahanga, mu gihe ca mpwemu yera hagize umuntu acumura kuri we, izina ryiwe rizofutwa burundu mu gitabo c'ubugingo, yandika ngo mu gitabo c'ubugingo. Nuko nta mbabazi zihari haba muri kino gihe no mu kizoza. Nivyo aho niho rero natwe twisanze. Isirayeli yari iri mu kimazo c'umwagazi w'intama n'amasuguru y'impene, bo bari bafise ahantu kubera ko bari ngaha, ariko imiryango ibiri yabura kandi ntiyari gushirwamwo namba. Igihe yahamagara 144 n'ubu bakibura. Nivyo nta nubwo badondagurwa, ntabwo bari mu ico gitigiri, ahubwo Yozefu na Lewi baciye babasubirira. Aho mwe murashobora kwibona neza. Hariya naho haciye ibinjana n'ibinjana vy'imyaka, turabona amasezerano y'Imana. Rero vyagenze gute? Bo barejejwe mu gihe giteye ubwoba c'akababaro. Rero Imana igiye kuri iyo nkumi, ari we yari umugore mwiza, ariko yabura gusa amavuta yo mw'itara ryiwe. Rero murabe ingene abigereranya n'inkumi z'ibijuju. Nivyo hanyuma yaciye yandika ngaho, turaza kubisoma. Ariko yabura gusa amavuta yo mw'itara ryiwe, kandi we yari kumwezesha akababaro, ivyago. Niko bw'iyo mpamvu nyene rero azana ino miryango 12 akayeza mu gihe c'akababaro gakomeye. Aho yavuze ngo nta gitigiri nyaco gihari, kuko mu vy'ukuri ni igihe c'ukwezwa, n'urubanza. Acandika ngo inkumi z'ibicucu ni urugero, ndetse kandi yandika ngo imiryango 12 ica mu kababaro gakomeye. Rero murabe igihe c'ukwezwa arico rubanza. Ku ruhande yacapuye ibuye kubizifuruka n'ibihe vy'ishengero. Rero murabona yuko kandi n'ishengero mugeni naryo gisanze muri no ntambuko y'ukwezwa kwahera hacane ahera hacane, arivyo twasomye mwino minsi mu vyeshuwe igice ca 5 mugabane wa mbere. Yarabandanya kuvuga hano we yari yihenze, nuko aca mu gihe co kwezwa, kuko yari yagiye nabi mwene wabo Esawu. Yari yamuhenze kugira ngo aronke. Reka dusome agace kabanza k'imbere, ntabwo twagasomye. Haravuga ngo nuko rero aha hagaragara 144 nyuma y'ukwezwa kwa Isirayeli, ndetse hagaragara n'inkumi z'ibijuju zamaze kwezwa zifise imyambaro yera. Mbega ingene ivyo bintu ari vyiza bitunganye. Ibindi bisa n'ivyo ni igihe c'akababaro ka Yakobo. We yari yacumuye aca mu gihe co kwezwa, kuko yari yagiriye nabi mwene wabo Esawu. Yari yamuhenze kugira ngo aronke umugisha w'abana b'imfura, ariko vyabaye ngombwa yuko aca mu kwezwa imbere yuko izina ryiwe rihindurwa ngo yitwa Isirayeli. Ari navyo kandi ari urugero rw'urutonde rw'Imana uyu munsi. Murabe vyabaye ngombwa ko aca mu kwezwa imbere yuko izina ryiwe rihindurwa akareka kuba Yakobo akitwa Isirayeli. Yandika ngo Yakobo bingana Isirayeli. Rero abandanya kuvuga ngaha mwenda ta William, ubutumwa agenda y'Imana batoranije n'umusukoni, aho twagarukirije aravuga ngo
hay algo, hariho hay ikintu algo que aho sucede hari ikintu kiba en donde Leví aho Lewi está colocado en ese grupo aba por ariko causa del ashigwa mu uwo problema que mugwi tuvo ku Efraín, bw'ikibazo y el Efurayimu otro fue yagize, Dan. ubundi nawe Pues yari Dani. encontramos Ariko que turabona entonces entra yuko José haca y hinjira ocupa el Yozefu lugar agaca atwara de Efraín, ikibanza ca Efurayimu, porque la tribu de kuko José umuryango wa está Yozefu compuesta de dos tribus, ugizwe n'imiryango ibiri, porque tiene la bendición de la kuko primogenitura, ufise umugisha y la w'abana bendición b'imfura, de la kandi primogenitura umugisha es w'abana doble, b'imfura es ni doble umugisha porción, wegwije kabiri, doble urimwo porción imigabane de ibiri, tribu de imigabane ibiri Manasés, y'imiryango, umuryango wa de Manase, Manasés y tribu umuryango wa de Manase Efraín n'umuryango por wa la tribu de Efurayimu José. igize umuryango wa O sea que Yozefu. podemos ver Ni ahí ukuvuga yuko cómo ngaho aparece dushobora kubona Manasés ingene como tribu Manase y agaragara luego aparece nk'umuryango, José hanyuma como Yozefu tribu, nawe akagaragara está nk'umuryango, ocupando el lugar de su hijo, atwara de ikibanza Efraín. c'umwana wiwe Así que en Efurayimu. José Nuko rero muri están Yozefu representados hashushanirijwe los de la tribu de abo mu Efraín. muryango wa Efurayimu. Efraín representa Efurayimu la ashushanya iglesia y ishengero, José Yozefu nawe representa a ashushanye Cristo. Kristo. Miren en el libro de las edades, Murabe mu gitabo c'ibihembwe vy'ishengero en la página ku rupapuro 34, rwa 34, 32 y 32 na 33 kabiri na 33 mw'iki kindi gitabo. Ku 34 todos tienen, ni iki bose bafise, dice, haravuga ngo pero note ariko murabe otra revelación gloriosa ukundi guhishurirwa esta kwiza cane implicación de muri José. kino gishushanyo ca Yozefu. Mientras estaba en Egipto, Mu gihe yari le akiri fue muri dada una Egiputa novia egipcia, yahawe umugeni y wo mu mahanga, ella tuvo 2 hijos, kandi Manasés yavyaranye y nawe Efraín. abana babiri, Manase na José le Efurayimu. pidió a su padre que Yozefu yasavye se bendijera wiwe ko a los 2 yohezagira abo basore muchachos. Él los babiri, colocó enfrente de Jacob abashira imbere ya para que Yakobo Manasés, kugira ngo el Manase umwana estuviera w'imfura a la diestra de Jacob, abe iburyo y bwa Efraín Yakobo, Efurayimu nawe ibumoso. cuando Jacob estaba a Igihe punto de Yakobo bendecirlo, yari agiye cruzó kubahezagira, sus manos yanyuranije colocando la mano amaboko derecha yiwe sobre el ashira menor. ukuboko kw'iburyo kuri José mutoyi. clamó, no Yozefu así, arasemera hijo ati mío, suko este es data, el primogénito ati ubu niwe a tu mwana derecha. w'imfura ari iburyo Pero bwawe. Jacob dijo, Ariko Dios Yakobo yavuze cruzó ngo mis manos. Imana niyo yanyuranije amaboko Aquí yanje. tipo vemos que la Aho mu bendición que gishushanyo pertenecía al turabona yuko primogénito umugisha judío wari ugenewe fue dada umwana al w'imfura menor abayuda mediante wahawe mutoya por medio abanyamahanga de la cruz, biciye mano mu cruzada musaraba, del Señor amaboko Jesucristo. anyuranye La y'umwami bendición Yesu viene Kristo. por medio de la Umugisha cruz. uza biciye ku musaraba. Cristo nos redimió de la Kristo maldición de la ley. yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yahindutse ikivomeko bwacu, kuko vyanditswe ngo azoba avumwe umuntu wese abambwa ku giti, kugira ngo umugisha w'Aburahamu uje ku banyamahanga muri Kristo Yesu, kugira ngo kubwo kwizera turonke amasezerano ya mpwemu. Abigalatiya 3 kuva ku 13 na 14. Umugisha w'Aburahamu waje biciye mu musaraba ku banyamahanga. Abayuda barase umusaraba, kubw'ivyo rero Yesu yaciye aronka umugeni w'abanyamahanga. Rero dusubire kwa ya nkuru ya Yozefu ariko arahura na bene se. Mwebwe muzobona yuko atari bene se bose baje. Yozefu ivyo yari abizi, aca abandanya gushimika kugira ngo bene se bose bagaragara imbere yiwe, canke ntiyari gushobora kubibwira. Ku mwisho bazanye wa wundi yari asigaye Benyamini, yari umuherezi Benyamini, ubwo bari basangiye amaraso, niwe yatumye ubugingo bwiwe buhuzagizwa. Igihe Yozefu wacu nawe Yesu, igihe azoza ku bantu bitondeye ivyagezwe vy'Imana, ari bo basuye muri Palestine, ubugingo bwiwe buzohuzagizwa. Benyamini w'umuhererezi ashushanya 144 by'Abayisirayeli bo mu isi yose basubiye muri Palestina kugira ngo bacungurwe. Bo bazoba bari hariya biteguriye kumwakira. Abazi neza ubugingo budashira bazovuga bati, ubu niwe Mana yacu, uwo twari turindiriye. Nuko rero bazobona uwo bacumise, kandi bazomubaza bati, mbega ivyo biguma biteye ubwoba byakuje ko gute, byagenze gute? Bazorira baboroge, buri muryango wose ukwawo, bose ukwabo, bari mu maganya y'akababaro. Ahaca abandanya avuga rero ivyo byose, hanyuma mushobora gusoma namwe, twari twarabisomye ikindi gihe, murashobora kubisoma hanyuma. Rero murabe ngaho ica abandanya kuvuga mwenda William aravuga ngo nuko rero aho abo muryango wa Efurayimu bagaragara bari kumwe na Yozefu, kandi ibyo ntitubisobanura cyane, reka tuvyihoze. Ariko Yozefu aje no kuvuga ukuza k'umwami, aho hazoba hari umuryango wa Efurayimu. Kubw'ivyo rero hari ikintu ngaho n'ubu kidashobora guhishurwa, ariko mwibuke yuko Yozefu afise umugisha w'abana b'imfura. Hatari umugisha w'abana b'imfura ntashobora kuba ubwami. Hatari umugisha w'abana b'imfura
ntihashobora kuba umugisha w'Imana. El derecho de la primogenitura. Uburenganzira kuri uwo mugisha w'abana b'imfura wari uwa Yozefu. Nico gituma mwe mubona yuko igihe ubwami bwa Dawidi bwagabagwamwo kabiri mu gihe c'umwami Yerobowamu umwana wa Salomo, imiryango 10 ihabwa Yerobowamu ukomoka muri Efurayimu. Tubona yuko kugira ngo iyo miryango 10 yo mu bwami bwa Yuda yiyunge n'ubwami bwa Isirayeli canke ubwami bwa Efurayimu, aribwo bwitwa ubwami bwa Efurayimu, kuko n'abantu babiri, ni abantu babiri barongoye imiryango ngaho bakomakomeye, Efurayimu na Yuda. Turona yuko aribo barongoye ubwo bwami bubiri. Yuda arongoye ubwami bwo mu manuko, Efurayimu nawe ubwami bwo mu buraruko. Nuko rero umugisha ukomeye cyane uri mu mugisha w'abana b'imfura, no kuvuga ngo muri Yozefu, mu yandi majambo muri Efurayimu. Nuko rero Efurayimu aterezwa kwiyunga na Yuda, canke Yozefu na Yuda. Hazoba ukumenwa kandi hazoba isano hagati ya Yuda na Yozefu, canke hagati ya Yuda na Efurayimu. Uguhura kuri ngaho, ubumwe buraho, ntabwo ari ku wundi arongoye imiryango. Kandi ibyo byose nivyo mu buryo bugaragara neza nivyo vyabaye iri sano hagati y'abarongoye imiryango ibiri, uwa Efurayimu na Yuda. Ndetse ngaha igaragarira no muri Yozefu, kuko Yozefu niwe afise umugisha w'abana b'imfura. Ubwo biciye muri Yozefu wimukiye kuri Efurayimu, ariko murabe habaye ukuguhura kugaragara neza, irino sano hagati ya Yuda na Yozefu. Canke hariya yavuze ngo Yuda na Efurayimu, ntabwo ari ku wundi arongoye umuryango. Rero murabe ngaha muri ubu bundi butumwa turabwirwa namwe data William mu butumwa, Kristo agendagenda hejuru y'amazi, bwavuze 27 z'ukwa 4 mu 1998 muri Villa Hermosa, Tabasco, Mexique. Yaravuze ngo ngaha ku rupapuro rw'umunani rw'igitabo, yaravuze ngo rero murabona namwe ubwoko bw'Aburayo nabwo nyene buzoba bufite n'isano n'ubu burongozi bw'ubwami bw'Imana, atari ku gace kamwe gusa, ahubwo ku rwego rw'isi yose. Ariko mwibuke yuko ngaho nk'igice cy'ubwoko bw'Aburayo, nuko rero hazoba harimo n'ishengero ry'umwami, kubera ko rizoba riri ngaho. Nuko rero aho bari kumwe na Kristo niho bazoganza amahanga yose. Rero mwitegereze namwe ibyo, kandi bifite n'isano n'umugisha Yakobo yahaye Efurayimu hamwe na Manase. Efurayimu ashushanya ishengero ry'abanyamahanga, nk'uko kandi na nyina wa Efurayimu na Manase nawe nyine ashushanya ishengero ry'abanyamahanga, ariko baraje baba abagize igice c'iki cy'ubwoko bw'Aburayo. Kandi si ico gusa, ahubwo kandi bagize n'igice ciza, kuko Efurayimu yari afise umugisha w'abana b'imfura. Yozefu nawe kubera ko yari afise umugisha w'abana b'imfura, umugisha w'abana b'imfura wahawe Yozefu igihe Yakobo yahezagira Efurayimu na Manase. Nuko rero turashobora kubona yuko umugisha ukomeye cyane w'abana b'imfura ufiswe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Manase nawe azogira umugisha ukomeye cyane, umugisha udasanzwe, ubwoko bw'Aburayo, kuko bazoba bari hejuru y'ibindi bihugu byose, kubera ko Mesiya Kristo, kubera ko azoba ari ku ntebe y'ubwami ya Dawidi aganje ngaho. Nico gituma igihugu hamwe n'umugwa uzoba uri mu ntebe y'ubwami, nuko rero azoba ari ico gihugu kiri hejuru y'ibindi bihugu byose. Rero murabibona namwe ubwami bw'Imana ubu buri mu ntamboko ya zahabu, intamboko ikomeye cyane. Nico gituma bazoshobora kuronka abapfuye bizera Kristo, bazutse bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tugahindurwa, kuko turiko tuba
mu gihe cya zahabu. Dr. Branham yavuze ku bijyanye n'inzamba ya zahabu izovuga. Mwitegereze namwe, inzamba ya zahabu ivugira hehe? Itereza kuvugira mu gihe cy'izahabu, ntizovugira ahandi hantu mu kindi gihe. Kandi naba havuga inzamba ya zahabu ntishobora kuvugira ahandi, ahubwo ni mu gihe cya zahabu nyene. Ukuza kandi ukuza k'umwami ntigushobora kuba ngo kubera ahandi hantu mu kindi gihe, ahubwo ni mu gihe c'iki, mu gihe cy'izahabu, nk'uko byabaye mu myaka 2000 iheze. Hari mu gihe cy'izahabu, kuko izahabu ishushanya iki? Ubumana. Kandi kuza k'umwami nako, ariko kuza k'ubumana ntibishobora gushikirizwa mu kindi gihe kidashushanywa n'izahabu, ari ishushanya ubumana. Rero murabe namwe ingene ndetse n'ubuzima bwa Yesu bwarigaragaje mu ntambuko zitandukanye z'ishengero ryari gucamwo, kuko ishengero ryiwe n'umubiri w'ibanga, n'umubiri we w'ibanga. Twebwe twari turi muri Kristo, nico gituma ahantu hose yaciye natwe nyene turahaca. Ishengero naryo nk'umubiri w'ibanga w'abizera naryo nyene ryari guca mu ntambuko zitandukanye. Rero murabe ingene vamos a ver aquí. Katurabe hano. Vamos a ir un poquito más adelante. Reka twegere imbere gato ngaha nyene. Kadukomeza dusome ngaha kino gice. Dice, haravuga ngo ishengero naryo nk'umubiri w'ibanga w'abizera naryo nyene ryari guca mu ntambuko zitandukanye. Nico gituma mwitegereze namwe, Kristo yarapfuye arazuka. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo mu bihe vy'umwijima hariya ryarapfuye rizuka, hanyuma mu gihe ikihe ca Ruteri, aho niho hatanguye isekeza ryose ryo kugarurwa kw'ishengero. Hanyuma hatanguye rwamo bw'uko Kristo yari ari hagati mu ishengero. Hanyuma ubwo rwamo rurabandanya igihe dushikare mu ntambuko ya kane, mu ntambuko tubungu dutatu: intambuko ya mbere Ruteri, intambuko ya kabiri intambuko ya Wesley, intambuko ya gatatu intambuko y'igihe ca Laodikiya, igihe ca Panekoti. Hanyuma intambuko ya kane ariyo ntambuko y'ijambo. Uko no kugarurwa kw'igiti mugeni. Rero intambuko ya kane, mwitegereze namwe, intambuko ya kane buri gihe ijanye n'izamu rya kane, kandi buri gihe ihuye n'igihe cibuye rikobe zifuruka. Rero murabe nimba haje harumvikana urwo rwamo rw'uko Kristo yari ari hagati mu ishengero aca muri izi ntambuko. Ariko murabe aho bo bamubonye ku musozi wo guhindurirwako, ishusho n'ingero y'igihe c'ibirekobe zifuruka. Hariya hamwe na Mose na Eliya bavugana nawe, ubwiza bw'Imana nabwo buriko buragaragara mu maso hiwe, hahindutse ukundi, ndetse n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma ijwi ryiwe, hanyuma bumvise ijwi ryiwe hehe, hejuru mu gasongero. Aho ntabwo rwari rukiri urwamo, kwari ukuri, ryari umusigwa Kristo aho ariko araragwa mu mwuzuro. No kuvuga ngo ntibashobora kuvuga ngo azoba ari mu gihe ca Ruteri, tazoba ari mu gihe ca Wesley, tazoba ari mu gihe ca Revera William Branham. Urwamo rwakomeje kumvikana, ariko muraba aho abigishwa bamubonye bumvira ijwi ryiwe hari hejuru mu gasongero. Aho niho bamusanze. Natwe nta rwamo dufise, twebwe dufise ukuri, ugushitswa kw'ivy'Imana yari yarasezeranye mu bihe by'ishengero, kuwo mpwemu yera azoba umubiri hagati mu ishengero, kandi ko azoba ariko arabahamagara abegeraniriza hejuru y'intambuko y'indwi, abadutse hejuru mu gihe c'ibuye rikobe zifuruka, kugira ngo aho baronke ukwizera ko kunyakugwa, kugira ngo bityo igihe uwo munsi w'umunezero uzoshikaho kamwemwe. Murabe mu gitabo c'imatanijwe ku rupapuro rw'373 mu gitabo c'imatanijwe
nos dice el reverendo William Branham, revera William Branham aratubwira ya terminando ariko el arasozera mensaje del sexto ubutumwa sello, bw'ikimatane cya gatandatu reconocemos que nos queda poco ati tiempo turazi ko y la dusigaranye igihe novia puede gito subir umugeni en arashobora cualquier kuduga momento. umwanya uwo ari wo En wose cualquier momento es umwanya uwo ari wo posible que el wose Cordero birashoboka salga ko del umwagazi trono de w'intama Dios. ava ku ntebe y'ubwami Ahora y'Imana rero murabe En cualquier momento umwanya uwo ari wo wose es posible que esa novia suba. birashoboka ko uwo mugeni Ya aduga estamos arriba. nuko Ya turi hemos hejuru subido. twaraduze Vean que ya todas esas mara yuko escrituras bino byanditswe byose vienen a ser vivificadas, bihabwa traídas ubuzima a vida, bigashitswa o sea, el cumplimiento ni ukuvuga ngo completo de esa ugushitswa mu escritura. mwuzuro kw'ibi Ahora lo byanditswe estamos viviendo, ubu lo estamos turiko palpando. turabibamwo turiko Por eso es que turabikorakora tenemos ese avivamiento, nico que gituma nadie dufise lo quitará de ikanguro nuestros nta corazones, n'umwe azorikura mu mitima porque hemos yacu subido arriba. kuko twaduze Eso que hejuru dice hermano Branham allí iyo en mwe el data Branham yipfuza hariya 1963, mu gihumbi amajana mirongo que itandatu él na lo veía, gatatu lo habló y él ko lo we veía en el yabibona futuro. akabibona Ahora lo akabibona muri estamos viviendo en el kazoza ubu presente. turiko turabibamwa muri Tenemos ese kubu avivamiento, turafise porque iryo estamos arriba, kanguro kuko turi en hejuru la cima, en la edad de hejuru oro. mu gasongero mu gihe ca zahabu Y ya él salió kandi del we trono de intercesión. yaramaze kuva ku ntebe yo Vean cómo esas kutuvuganira escrituras murabe ingene ivyo ya vyanditswe están cumpliendo. murabe ingene biriko birashitswa Y otras ya se han cumplido. ibindi Y navyo faltan vyarashikijwe harasigaye na Ese bimwe va a bimwe cumplir. bizoshitswa En cualquier momento es posible umwanya que uwo el wose Cordero birashoboka ko salga umwagazi del w'intama trono de Dios, ava ku ntebe donde se y'ubwami encuentra el y'Imana sacrificio. ahari Luego allí ikimazi será el fin. nyuma yaho Ya hazoba ari no habrá iherezo esperanza para el nta mundo. vyizigiro bizoba Allí bikiri ku será su isi final. izoba En ese yarangiye tiempo la tierra n'ico gihe comenzará con sus isi contracciones izotangura violentas, kunyiganyiga que serán los terremotos y hazoba las ari za tremendas nyamugigima sacudidas, hamwe no como kunyiganyiga sucedió gukomeye en el cane día nk'uko de la vyabaye ku redención de munsi nuestro Señor. w'ubucunguzi La bw'umwami misma yesu cosa sucederá ivyo bintu ahora nyene cuando los bizoba santos igihe aparezcan. abera bazogaragara mwami Sabemos turazi que puede ser en cualquier ko momento. bishobora kuba umwanya uwo wose Estamos esperando turarindiriye que ese ko gran hashika día de uwo munsi alegría. ukomeye w'umunezero Padre, toma a tus data hijos bajo tus fata abana brazos bawe ahora ubashire mu mismo. maboko yawe Junta los ubu nyene corderitos en tus ojos egeranya imyagazi y y'intama mu aliméntalos gikiriza con la cawe palabra, ubagaburire para que sean ijambo fortalecidos kugira ngo para bakomere servir. kugira Nos ngo entregamos bakomere todos a neza ti. turabakweguriye bose Vean murabe ese momento de alegría, de uwo gozo, mwanya de w'umunezero regocijo, w'akamwemwe es ese avivamiento ni rino que kanguro hoy, uyu en munsi este día postrero, kuri uno munsi la wa iglesia nyuma novia ishengero tiene. mugeni rifise Es ese avivamiento lo cual lo ha n'iryo producido los kanguro truenos. ariryo ryazanwe Ahora n'imituragaro miren, rero murabe en este mensaje, nkabona butumwa las profecías para la restauración del ubuvugishwa reino de bwo David, kugarurwa k'ubwami bwa dawidi bwavuzwe umunani z'ukwindwi muri 2006 santiago shiri Chile dice, shiri y yaravuze ahora ngo rero nos encontramos en un tiempo de twisanze mu preparación, gihe cyo no kwitegura solamente del pueblo hebreo, atari ku sino bwoko de- bw'aburayo gusa sino de la ahubwo humanidad, ku porque kiremwa ese muntu reino cose kuko está ubu muy bwami cerca para ser buri establecido en hafi la tierra. kugira ngo bushigwe ku isi kandi bwazoba ari ubwami bw'imana ku mubumbe w'isi azoba ari ukugarurwa k'ubwami bwa dawidi hamwe n'intebe y'ubwami y'ubwo bwami azoba ari intebe y'ubwami ya dawidi yagaruwe nubwo buri muntu wese ashobora kuvuga ngo none intebe ya salomo izoba ari hehe imwe salomo yakoresha ntaco bitwaye salomo yicaye ku ntebe y'ubwami ya dawidi hanyuma salomo hizo un trono. yaragize intebe Y cuando el Mesías kandi igihe se mesiya siente en el trono de azokwicara ku ntebe David, y'ubwami no ya quiere decir dawidi que será el mismo ntibisobanura ngo azoba David se sentó ari ya yindi nyene literalmente, dawidi yicarako sino mu que buryo será busanzwe ese ahubwo trono llamado iyo ntebe trono de David. izokwitwa intebe y'ubwami ya dawidi será el David kandi we prometido. azoba ari dawidi Tendrá el yasezeranwe título azoba de afise David. icitiriro ca dawidi Como los emperadores romanos, nk'uko abami tenían b'abaroma el título de bari bafise César, icitiriro ca y así kayisari otras naciones pueden ndetse no mu tener yandi otro mahanga título. barashobora kugira El ibindi Mesías vyitiriro príncipe mesi tendrá el y'umwami nawe título de David. azoba afise icitiriro De ca dawidi ca Será dawidi azoba David. ari umwana wa Por lo dawidi tanto, kubw'ivyo rero tenemos que estar con nuestros ojos dutegerezwa bien kuba abiertos, dukangutse porque estamos neza en el tiempo kuko más glorioso turi mu gihe de c'ubwiza todos los cane tiempos. kurusha ibindi bihe En el byose tiempo mu en gihe que las profecías ubwo correspondientes ubuvugishwa al bujanye tiempo final n'igihe ca estarán nyuma cumpliéndose aho buzoba buriko burashitswa cada uno en su kamwe debido kose tiempo. gashitswa mu gihe cako Nadie forzará la situación nta n'umwe para que se azokwihutisha cumpla. ibintu kugira ngo Es bishitswe Dios el ni que imana está obrando niyo izoba para iriko que se irakora cumpla. kugira ngo Y bishitswe yo oro a kandi Dios jewe ndasenga para que imana Dios tenga kugira ngo los ojos imana espirituales bien abiertos ikangura para ver amaso yo mu buryo bw'impwemu lo que estará kugira ngo cumpliéndose tubone en ibyo este izoba iriko tiempo irashitsa final. muri kino gihe ca nyuma Las tribus imiryango de Israel. ya En isirayeli esta pequeña plática que muri hemos kino kiyago tenido, kigufi twagize y hemos visto kandi algunos twabonye ángulos, imfuruka zimwe zimwe hemos visto allí aho twabonye que ko esas dos tribus iyo miryango ibiri representadas en ariyo ihagarariwe Efraín, na efurayimu ni José, ukuvuga yozefu José, Judá, o yozefu Efraín y Judá, canke efurayimu na yuda
nk'uko twebwiwe hariya esa conexión, uko guhuzwa ese relación iri sano muy directa entre esas iri dos, sano esas riri dos tribus, hagati ya bano barongoye es imiryango muy, ibiri pero que muy importante rirakomeye kandi en este rirakomeye tiempo cyane final. muri kino gihe O ca sea, nyuma están ni ukuvuga ngo aho hari ese palo de Judá ya nkoni ya yuda y palo hamwe n'inkoni de Efraín, ya efurayimu canke juntos en yozefu la mano. zose ziri del hamwe profeta. mu kuboko k'umuvugishwa Bueno, ni vyiza muchas gracias, misionero murakoze Miguel cyane Bermudas misiyoneri Marín, migere bermudas esta marine oportunidad ku que bwa rino concedes higwe enviar umpa estas palabras kugira ngo ndugike ano majambo saludo y'intasho a la reunión que mu está teniendo allá gikorane uri kuragira en hariya Colombia, en muri Medellín, Colombia Colombia, muri Medellin Colombia titulado este saludo a las izi tribus de ntasho Israel zitwa ngo imiryango ya Isirayeli y a todos los que me están escuchando, ndetse que n'abandi también, mwese muri me kumuranyumviriza han enviado todavía esta mañana, recibí muchas n'abandi felicitaciones ngikiye por el cumpleaños, mu a gatondo todos narose los que ukunkeza kwinshi ku me isoko han enviado las ry'amavuko felicitaciones, abantu mwese gracias mwankeje por esa ndabashimiye bendición tan kubw'iyo hermosa migisha myiza que me han cyane enviado tanto a mí como a mwandungikiye mi esposa haba Sara y a mis kuri hijas jewe no ku mugore wanje Sara no ku bakobwa banje Sariteri hamwe na a través Erika de ellas. nabo nyene mwabaciyeko ko mundungikira ayo mashimwe Imana ibahezagire Imana ibahezagire cyane mwese Verdaderamente kandi mu by'ukuri vi el gozo ndabona umunezero akamwemwe umunezero del pueblo, akamwemwe k'ihanga ryose kuri uyu munsi w'isabukuru y'amavuka yanje me pongo a meditar kandi bica bintera kwiyumvira ingene bizoba cuando estemos todos igihe jovencitos twese tuzoba turi miyabaga y llegue nuko ese día de regocijo, como hagashika leímos allí, ujya munsi w'umunezero nk'uko twabisomye hariya ko anhelando que llegue twipfuza ko hashika ese día uwo munsi de regocijo, w'akamwemwe de w'umunezero felicidad, de gozo, umunsi w'umunezero lo cual allí en la página 373 ku rupapuro rw'amajana 73 dice, haravuga estamos esperando ati turarindiriye que llegue yuko ese hashika gran día. uwo munsi uhambaye w'umunezero Y me remonté a esta porción de nuko rero vyaciye binjana kuri uno murongo w'ivyanditswe ndaba uno munezero kano kamwemwe k'abanyamerika latine na karayibe n'abo mu bindi bihugu bandugikiye no muri afurika Espanye n'ahandi hantu ahari abanyamerika latine nuko rero turiko turabona umugabane muto gusa w'uno munsi uhambaye w'umunezero aho tuzokongera kubona kandi abavuye mu mubiri baba abo mu bihe byaheze ndetse n'abo mu gihe cacu bo mu muryango wacu inshuti zacu bene data tuzokongera kubabona kuri uwo munsi ukomeye w'umunezero bamwe bamaze igihe kinini baragiye umukundwa mwene data wo mu ikoraniro canke wo mu muryango kandi barabo mu ikoraniro abandi nabo haciye igihe gito abandi iminsi abandi ntituzi kuko namba hakibura bamwe kugira ngo huzure ico gitigiri c'abazozuka ariko muraba azoba ari umunsi ubwo uwo munezero uzoba ari umunezero uhoraho kuko turazi yuko tutazokongera gutandukana umuntu na mugenzi we kandi tuzokwama tubonana ibihe bidashira si ibyo canke mbega uwo ntuzoba ari umunsi w'umunezero umunsi w'akamwemwe nuko rero twitegure amaso yacu mu buryo bw'impwemu aba akangutse neza kandi nk'uko yavuze hariya ku iherezo ngaha ry'uyu murongo yavuze ko asenga Imana nanjye ndashobora kuvuga n'umwe wese muri mwebwe nawe nyene yobivuga akavuga ati jewe ndasenga Imana kugira ngo Imana idukangura amaso yo mu buryo bw'impwemu kugira ngo tubone ibizoba biriko birashitswa muri iki gihe ca nyuma kandi ntagire ikintu na kimwe kiducika ahubwo imigisha yose n'amasezerano
ayo yashikije O sea que él habló para ni ser ukuvuga ngo cumplido ayo en este tiempo yavuze final. ko azoshitswa muri iki gihe La cya podamos nyuma ver, tuzoshobore la kuyabona podamos creer, tuzoshobore la podamos kuyizera recibir, tuzoshobore y así kuyakira que se nuko cumplan bityo esas promesas hashitswe en cada uno ayo de masezerano nosotros. muri umwe wese muri Que twebwe Dios me lo bendiga, Dios ese me lo imana guarde. yobamuhazigirira imana Continúa ibarinde pasando mubandanye un día mugira umunsi feliz, w'umunezero lleno de las bendiciones wuzuye de Dios, imigisha y ya el día de ivuye ku mañana mana kandi ejo nos veremos bajo tuzobonana el tema mu cigwa que ya mu está cigwa programado para mañana, twateguriye ejo lo cual esperamos arico grandes bendiciones twitezemwo imigisha de myinshi parte de Dios ivuye para ku todos mana ustedes. Muchas kuri gracias, mwebwe Miguel mwese Bermúdez Marín. murakoze Que cyane Dios te misiyoneri bendiga migere bermudazi marine grandemente, imana que iguhezagere estés usando cyane grandemente kandi la bandanye obra del gukoresha Señor, cyane mu gihugu en favor de c'umwami todos los ministros y kubw'ineza todos los abakozi b'imana hermanos, bose na bene y data que Dios kandi ese mañana imana también ejo te use grandemente yo gukoresha cyane en favor de todo el ku pueblo de Dios. bw'ineza ihanga ryose ry'imana Que Dios les bendiga imana ibahezagire y Dios les guarde kandi imana ibarinde a todos. mwese